hari abafise urukundo rwuzuyemo amadeception, hari abafise urukundo rwuzuyemo amablessure, hari n'abafise urukundo rwuzuyemo amanyanga by'ingeso babayemo. Nibyo ngene bakuze byose cyo twinjiye muri mariage kubona ibintu bine ngaha i Burundi mu bintu maze kubona bituma abaseribateri batinya mariage cyangwa badashaka mariage ni bine. Icambere hariyo ubukene, icya kabiri hariyo gutinya ubwoba, icya gatatu hariyo amadeception amablessure gukomereka, icya kane hariyo ingeso mbi bonyene babayemo no abo batarubaka ingeso mbi babayemo zituma mariage bayifatanya ibintu bisanzwe cyangwa bagira degu yayo. Donc ngira mbwira abamariye umumariye wese azi yuko aryamana n'umukobwa cyangwa n'umuhungu atari mariye amenye yuko abariko yica agatima kukubaka kwiwe l'esprit conjugale y'uyu atarubaka uri kurayidetruiza kandi uko mushaka kuri fréquence y'umugabo cyangwa umugore wo mu nzu atarubaka. Donc attention marié burashobora kuba muri aba criminels des esprits conjugales y'abajene. Bakunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri mikoro kundo Ange wishe nko mubibona hama ikiganiro cy'uno munsi ikiganiro tuyage ku kintu nibaza yuko tukunze kubona muri societe ibintu bisigaye bidushikira cyane mu gwaruka tukaba twagiriwe iteka ryo guhura n'umuntu abifisemo novuga gute ubumenyi abizi ko ikintu nasindi tuyage kuri mariage ubukwe uko muvyumva mbega kuki uba jeune tusigaye tubifata bamwe aho bari bavuga biragoye ntitwabigenewe twese abandi ngo nabariyo bararira hari ibintu dusigaye tuvuga tutamenye igituma dusigaye tubigira ukabona abantu bagize mariage ngo umuntu amezi abiri bahamezi abiri ujya. Donc hari ibintu bisigaye tubamwo gutya tusigaye tubifata nk'ibintu bisanzwe. Ikibazo kigaruka hahandi mbega batoya bacu mu mutwe hazo bahameze gute ko twebwe dutanguye kubibona tutangura mariage tuyiyindi nzira atariyo abavyeyi bacu bayibonamwe. Nivyo rero tugira tuyage nawe si wundi ni Beni umwe mukunze kubona nga kuri Magic TV kandi mukunda ama commentaire twama tuyibona twipfujije kuyaga nawe araduha umwanya reka rero tumwakire mu Magic TV. Urakoze urakoze nawe jere yaza yuko uripo kuzogira pikinike y'abantu bose bakurikirana emission tugahura. Urameze neza ariko je sava ndabaramukije n'abandi bose baragukunda hewe daje ndabakunda vraiment je naho tutazinanye mugabo je nanje ndabakunda kandi naremeye ko nzobigisha uyu mwaka vraiment nzobigisha vraiment mushobore namwe kuzogira ingo nziza. Sinzi ko wabonye igihe waja mu Rwanda commentaire ko abarundi bari fier zahatari ngo from Burundi ya bintu beba ngati nibiki yego sinanzi ko abarundi bakurikirana hage narinzi ngo ndigisha abanyarwanda mugabo kuravye ku commentaire c'est vrai hariko abarundi benshi mugabo c'est qui est bien kuko kuguha umuca abantu kwigisha abantu biri no mu vyo leta ishaka kugira abantu bashobore kumererwa neza mu migambi yabo yo kubaka. Donc usina mwebwe ni platform ya Magic irafasha kandi ni vyiza kuko il faut ko tuzana plus d'innovation kugira abantu bamenye amakuru neza. Yego nibaza ko n'ikintu bagukundira nuko baronka iwawe ibintu badakunze kuronka handi na shure rihari yabari hari tuba tugenda kuvyiga ko benshi twagira ibibazo ariko iyo twumirije basha tugira ishuri ry'urukundo oya école de l'amour je muravyandika ko mubikeneye je bakabishaka cangira école de l'amour cyo dutegura module dutegura inyigisho twakompanya badafise abafise n'abatarabona n'igico uzura duhana abadafise cyo tugira orere tukaza turigisha abadafise twigisha abafise haba tugishe n'abamaze kubaka habe école de l'amour mugabo abantu bavyeme bene dusigaye twihebuye cyane bamwisagara byahatari turihebuye sinzi yewe dukumenga urukundo rwaraheze nta rukiyari. Yego urabibona nawe alors nibaza yuko urukundo ruriho gusa abantu nibaza yuko ari abantu hari abafise ruvunitse oya reka ntangure hari abantu bafise urukundo gononekaye ruri corrompu hariyo abantu bafise urukundo ruri confus rurimwo ibintu vyinshi bidafise inyishu. Hariyo abafise urukundo rwuzuyemo amadeception, hariyo abafise urukundo rwuzuyemo amablessure, hariyo n'abafise urukundo rwuzuyemo amanyanga by'ingeso babayemo.
nibyo ngene bakuze byose cyo twinjira muri ya mariage et voilà donc urumva deje ngo rukundo meze gutyo numva ntuze mugabo mu bintu maze kubona ibintu bine ngaha i Burundi mu bintu maze kubona bituma abaseribateri batinya mariage cyangwa badashaka mariage ni bine icambere hari ubukene icya kabiri hariyo gutinya ubwoba icya gatatu hariyo amadeception amablessure gukomereka icya kane hariyo ingeso mbi bonyene babayemo no abo batarubaka ingeso mbi babayemo zituma mariage bayifata nk'ibintu bisanzwe cyangwa bagira degu yayo donc ngizo imvo zine ziriyo nk'iya mbere nk'ubwoba ubwoba hariyo abantu bakubwira ati hewe reka ndabona deja nako ngena bayeho ndabona nako ngena bayeho acha sitaki yo maneno sitaki donc agatinya mariage kubera abona ko mariage yiwe ishobora kuzoba cyo kimwe nkiyanaka oro naho vyanditse biriho uyoga sanga yarayihevye akabona naka ari ya divorced yagufite na shaka nguranye abantu minzoga abantu hama nanje cengira inuze ugasanga nuko hama hariyo n'ububwoba buva ku mafausse conception ukuvuga abantu biha rekasha abahungu buha hari urukundo bagifise rekasha ngo nabariyo bararira abahungu bubu nituzi cyo bashaka ugasanga hariyo abakobwa bamaze kwishiramwe yuko abahungu badakunda bashaka sexe gusa bivanye nabo basohokanye cyangwa abona ati n'abagabo bari mariye baza kurondera sexe hanze jengira mbwira abamariye umumariye wese azi yuko aryamana n'umukobwa cyangwa n'umuhungu atari mariye amenye yuko abariko yica agatima kukubaka kwiwe l'esprit conjugale yuyu atarubaka uri kurayidetruiza kandi uko mushaka kuri fréquence y'umugabo cyangwa umugore wo mu nzu atarubaka donc attention marié burashobora kuba muri aba criminels des esprits conjugales y'abajene kandi nivyo vyeze urabibona uye hageze aho umengo ni ibintu bisanzwe urabona ko umukobwa atasonagira ari kumwe na papa ntuze ikindi naco ugasanga ubwo buva no kuri ivyo kavuga ati deja nanje nzokubake nifate nk'uko nuzeya cyangwa ko cyane aho ibwoba buva muri ivyo vyose cyangwa ubwoba bukava mu kumwe nabona papa na mama babayeho urabibona ngena nabona papa na mama babayeho wewe ndakwisavye nimba je nzobakwa gucyanye ivyo ratwara hije ico ni cambere icya kabiri hariho ubukene urabibona uno munsi abahungu bakubwira ngo ebana je nta notifise urabibona ubukene agakena akavuga ati jewe sishobora kugira mariage nta marafise nta kazifise abakobwa nuko ari yako babwira ati hewe banzura indi kwazi bakobwa biroroshe rega ari yako barondera mariage ogira batunge bivanye uri mwiza rero ugenda uri mubi ngurindire mariage aravugira ati hewe none mbura akazi mbure n'umugabo aca weye none ndose umugabo afise amahera nzokwemera mariage hama ingwano ya bwabukene ndayigabanye urayibona gasanga yagiye muri mariage pour fuir la pauvreté alors que la pauvreté uteza kuyikorera uteza gukora kugira uyigwanye do gasanga nuko gasanga ibintu n'ivyo akenshi nagira mbwira abakobwa iyo umutipa gutwaye watacukora mu nzu ukaba atacukora quelque part aragufata nk'umwana areze quelque part kandi retandase zuko akuvanga ziruzuye kuko arajamwe sentiment de supériorité yuko ari wakubeshejeho ajahe sije akori iki yinjiza iki sico kimwe n'umugore nawe afise parazana mu nzu kuko avuga ati okay ibintu meze ukugira iko nace ngira iki urugo ni twubakane no pa wewe ndakubake rero banamuce acha kuwa wasaidia papa kwa tipe acha kuwa wasaidia papa genda kubaka na ofisi ciwa utwaye mu rugo uko ntuzopfe warafashe ku mugabo wawe agucikiraso mu gihe ugiye udafise nawe na dukeya winjitse kuko umugabo abaye atangiye kwifata nkaso amakonsekansi uronka ni menshi kurusha ayo muga hariho abasanzwe bafise tendance yo kugomba gufata nk'uko umengo ni umuvyeyi wawe kandi ataca gufashije voilà nivyo byose birimo nta nimwe nkeneye kujamo aca gufashije arabizi muracari
mwese mu vyiwe hariyo n'abakobwa batinya mariage bakubwira ati ndavye kungene abakobwa twagendana bamaze kugira mariage takibabona muri circuit hewe ndakwisavye liberté yanje sinkene yuko ifutanya agacagira ubwoba wahagaze ngaho onye ati jewe sishobora hewe ndazi naka na naka hariyo abagabo bacungera abagore babo kurusha uko papa we yamucungera voilà ugasanga wowe umugabo uracungera umugore wawe kurusha uko umugabo papa we yamucungera donc ugasanga none warongoye umuprisonnier canke warongoye umuntu ari libre c'est ça en fait aho ico ni kindi ubukene hose igituma buca bwa affecta ubukene butuma abahungu bagira ubwoba bagira mariage hama abakobwa nabo hari igihe baca bashaka kugira sexe kugira bagabanye ubukene urumva biratandukanye ubona abahungu bariho dayere barondera abagore bakagira sexe bakabaha amahera ibyo sagaseshwa rumuri alors mugabo rero le problème iriyo ni yihe ni yuko abantu bomenya abahungu n'abahungu bose afise rangaje ngo turakenye ngo biki nibiki mw'abahungu mwe ninde yababeshe kwa iyo chiffre d'affaires yogira umuntu agire mariage ama mariage yose mubona mwibaza yuko barongoye ku mahera amwe nega bene ushaka baza n'abana b'abandi babicisha inzara mu nzu oya ni jare kora tanga urukore ari rero ikintu kirakinyica abahungu mutagira amahera mugatangura kurondera abakobwa muryamana atani faranga ufise siko uri vide kuri portemone uri vide mu kazi mugabo ushaka umukobwa mwa muryamana bro c'est du vol qualifié c'est du vol qualifié c'est du vol sex gafisa chayiriha non pas kurondera iciriha ufise umugambi ukwibeshaho mu buzima ugica ico bikikumara ivyo urumva rero abakene ni ba none kuko urumva umubiri w'umukobwa n'igitsina c'umukobwa ndibaza ko bizimvye cyane kurusha ubufaranga aribwo bwose wowe rero ushaka kuzura rya ikizimvye gose nawe uri mayibobo udashaka no kuriha umushatsi wiwe muri saro oya ari ibintu binyitse beni wewe rero ari ibintu binyitse urabona umukobwa mwiza yisize yigize iki deja kuja muri saro bimwe bapodra kuva hejuru ushika hasi c'est entre 50 100 uravyumva inzara zonyene wowe umubire ukamushaka kuja gusomba umukobwa wabandi kumukaresa kuri bote utigera we investisamo uko kisuma weye uko kisuma ushidanganyani we uko ukuja kurya ivyo utigeze we investisa hama umukobwa nawe yiha abahungu natwara tuje umukobwa nawe yiha abahungu ataca umariye mu buzima quelque part nikijuju ngaho none gabeni cha tugarukaho nyene abahungu bubu bose nababeshi gute umuntu azomenya ati uyu kandi ico kaze ngenda amaze kukubaza bose ubu nababeshi cyane abahungu ni batabesha bo twebwe naho twobesha nta muhungu turaja kwezi ko tingana twebwe ni wari ko arabivuga si jewe no twebwe ntitushobora kugira beni bijya abahungu urumva aravuga ati okujya rero sasa reka ndamubwira iki araza kwemera sheriff isi ibi nibi nta kintu kimwe afise oya urumva kandi haba ariko ako yevita kugira ugire confiance iyo nindi dogre raraje umuntu mukundana hari igihe tumu detecta kwa kubesha urabibona tu mugare wamaze kwinjira mu rukundo uremera ko bigoye wasigara wesco bwishi mu rukundo asigara wesco abantu bagize mariage ukazibona baje kuyora intebe ari byo yatiye yego cyangwa saja yaziguranye ni yarishe la moitié ugasanga we ariyo byinshi tuvuga amabanga menshi iragusafta aho tuduge imvo ya kabiri n'ubukene urumva ubukene buragize imvo ya gatatu na blessure hari abantu bakomeretse mu rukundo hari abantu bakomeretse biciye ku bavyeyi babo hari abantu bakomeretse biciye ko bivukana hari abantu bakomeretse bivuye ku burorasyo bagenderamo abahungu bakundanye cyangwa abakobwa bakundanye and then bakamublessa ugasanga nuko abo rero iyo umuntu amaze kugira utu blessure turi accumulé ico bita ama blessure ari accumulé esprit yiwe envie ugira mariage yiwe iragabanuka kuko urumva naca tekera uyu akeneye beaucoup plus de thérapie avant de s'engager urabitahura hari rero abakobwa n'abahungu bari muri iyo kategori bakunze bakaba déçu bizeye bakaba déceva babeshwe babaye profiter bagize iki bakabaheba gauche à droite ndayivuze amajambo makeya kubera umwe wese aca yibona ahariyo hose ugasanga mariage ukwiyumvira mariage ntibirimo kuba n'urukundo rwiwe regajya umuntu yumvira mariage nuko fo quelque part afite urukundo gasanga nuko uteyimvira n'urukundo aho icya gatatu icya kane
hariyo abantu mariage bayifuse urabibona kubera ingeso babayimwo ingeso ndagwa karone kubera yamenyereye baje didi okay baje didi uwasigaye ari ibintu ngo wa sex friends ngo aba sex partner sinzi biki urabitahura urumva baramaze gufata ko ikintu ca sex kitagikogwa muri cadre conjugale gishaka gukogwa muri cadre amicale uravyumva et ça détruit même l'esprit conjugal ça détruit même l'esprit conjugal none wewe uri umukobwa waramenyereye kuryamana n'ibigabo biri marié wewe ça veut dire kandi agizorabe umugore wo mu nzu n'umukobwa wo hanze ninde babigirira kenshi wo hanze ndibaza aho wewe numva ko uwo hanze amugirira kenshi akiri umukobwa bikuvuga ko agira amaraporo sexuelle kuri fréquence irengeye umugore wo mu nzu numva ko naka esprit conjugal kiyo kaca kaba détruit nukuvuga yuko harya kuja mu rugo ni ibintu n'umugisha ni autorisation statutaire ni constitutionnelle ni umwezagiro w'abavyeyi ni umwezagiro w'Imana et toi ibintu abantu bategezwa kuronka ari uko baronse izo delegation zitatu zose zibarekurira wowe ushaka kubigira as friends hama ngo ushaka kugira mariage utaingiza akili ibyo rero nubona rero umuntu yamenyereye sexe umuhungu yamenyereye sexe akomereka dans son esprit conjugal niyangaja niyo agize mariage agumana yangeso gusa kuko yayinjiranye umukobwa nawe yamenyereye sexe urayibona akomereka mu mutima niba abandi uzawumva gashaba abahungu turazi ivyo bakunda abahungu na mariage ngaho abahungu ni sexe gusanga nuko kubera iki yakomeretse mu rukundo kubera umuhungu kenshi umuhungu atarubaka il fait le sexe avec la raison tandis que umukobwa agira sexe avec son cœur iyo umukobwa atangiye kugira sexe avec la raison yewe gawe uyabageze nani kumushira mu rugo kabaye udoga uyabageze ku maderegrema ari un peu sévère alors pour dire yuko rero ngizo intambwe zine novuga mu Burundi zituma abaseribateri batariko barashaka kugira mariage kubera swat hari abafise ubwoba hari abakenye hari abari blessé hari n'abari mu ngeso mbi zituma esprit de mariage yabo icika ugasanga ntibakibishaka dans tout cela and then yakunda ko bashobora gukira abo babingeso mbi wewe jewe si tu veux uyu mwaka nico shaka gukorera kwa célibataire donc nico shaka gukorera ko kugira umuntu atangura abigisha parce que mu nyigisho nzo aba célibataire ni un peu diagnostic yukuba bereka mbega jewe ndiye muri abi byose hama umuntu aheza abigishe les étapes d'évolution les étapes de thérapie les étapes zungera shaka gusohoka kuko nimba dushaka yuko d'ici 5 habi ngo ziza il faut que dutangura gukurikirana abaseribateri buno munsi bakaronka ubumenyi donc ari abantu bako barapfa uno munsi ko ukutamenya ugasanga nuko voilà rero un peu de mots ivyo novuga bituma aba jeune bijya byose ubona bagize umwe wese niyira bageze umwe wese niyira uko biri bloqué hanyuma ico gusara cyaka kubahumuriza muri izo cause zine mvuze nta nimidakira zose zirakira mugabo ni kesi yuko wewe uvuga uti ndakeneye umufasha mbwira ndamugira ikibazo mfise and then ashobore kugira inuze umuntu ashobore kumufasha voilà that's all sino byose birashobora guhera mu gihe ugize volonté yuko wagira ugukurikirana ukaba sensible mu ma thérapie ma comportement thérapeutique aguha and then bigashobora gukira voilà c'est un peu ça ntaravyibagira waruvuze ngo ushaka kubigisha kuri ico kintu bon je les invite alors umviriza rero abaseribateri bose abantu bose bafite imyaka 18 gushika kuri 30 si tu veux 25 30 entente sportive iyi samedi le 26 samedi le 26 kuri entente sportive de 9h à midi muze mwese and then nzobigisha sur comment préparer mon mariage sur le plan personnel et sur le plan relationnel mutumire n'abandi bose hama tuzoheza tuyage
biryoshye okay ntavyo kuriha navyo kuriha bazoza for free hama ifana bazoyigurira ivyo ni normal ko ziba 9h à midi naboza mugate ni do sport ibintu bizo bimeze neza okay mikindi naco kuvyerekeye iyo tuvuze ngo abaseribateri mu Burundi turafise ukuntu twumva umengo nabari single genre badafise uwo bakundana oya n'abaseribateri bose abasaba bakundana n'abari libre ça veut dire abatarubaka bari majeur apana ba mineur abadolescent ntibarimo aba mineur no sawa tunamenyesha muza muzanye nawe basheri banyu hama mbe ikibazo ca nyuma je mfise ni ku kibazo c'abavyeyi basigaye baforsa uko bakubonye none wewe genre vya byo guforsa vy'abavyeyi est-ce que bijye birakenewe ko abavyeyi baforsa oya ndi clair urabizi ko jewe bama bamuhora ko ndi clair wa muvyeyi we ugumuforsa umwana kugira mariage hagarika par contre tangura wiyumvira igituma atagira mariage mwumvirize mube hafi wumva imvo zituma atagira mariage kuko kumubwira gutyo usanga urukura mu frustra kurusha and then kandi we warujejwe kumuruhurira nimusubire guforsa abana banyu bataragira mariage bakuze ahubwo tangura muyage wumva ingorane muri izo zine mvuze arashobora ko afise ikibazo gikomeye gituma atari ko aragira mariage sino mwege mujeje kurera nimujeje gufrustra abantu ku kintu bitaragira ama mariage c'est un projet de Dieu ce n'est pas un projet des parents voilà okay si katolika yagenewe bose beni wakoze cyane merci cyane ama namwebwe karibu namwebwe muzoze hari adazi ko muzokwafrota abajene benshi bakunda abantu batari bwabone minushe muzomubona by the way live muzomubona na Scott yari inyuma muzomubona kandi nabone n'abaseribateri ego bari libre quand même ego hama jewe ndakunda abantu bakundanira muri emission mu my conference yanje abana abantu banuze ya abantu maze kugira na mariage urumva ari singo ni mugira ikibazo ashobora no kutamutanyikiye wakoze cyane reka tubashimire namwe mwaduhaye umwanya wanyu wakunze wa Magic TV hama twareba gatacho tudakora muri zangora zose urumva ko birakunze birakemutse aho akabereye single s'il programme ni samedi le 26 entente ni iruhande aha ya source du Nil yego ariko mwihangana kuri bajazi tahari mwambare tennis de sport yabibabwiye ariko muhabe kumvo z'amagara yanyu muri make kuko byose n'amagara yacu merci beaucoup ciao